witwa Vargas wa Sevilla hamwe na Pedri Gonzalez wa FC Barcelona ngo nibo bakinyi bashika kuri batanu bateretse hano bigeye neza nuvuga ngo muri championnat nuvuga ngo ya Laliga kuno kwezi guhejeje ndakeneye basore mugende munamfasha mufasha ariko yadukurikira kugeza muri kano kanya ano mazina witwa Ethan Young wa Levante, K.Mbappe wa Real Madrid, Pablo Fona wa Real Betis hamwe nitwa Vargas tutibagiye na Pedri Gonzalez ruvuga ngo umwe wa Real Madrid undi wa Barcelona undi wa Sevilla na Real Betis ngo bakinishe kuri bane abakinishe kuri batanu bagomba kuba batoramwe umukino uvuga wigene neza muri bane bakinishe kuri batanu mwararavye inkino zo mutaravye mwaraba mastatistique mwaravye itandukanye nuwaye mukino uvuga ngo biza kuba vyerera tukadakuba twumva ngo umukinyi yigene neza gusumba ndi bakinyi no vuga ngo muri kuno kwezi k'umunani yarushije abandi bakinyi muri kuno kwezi uvuga ngo mwiga rya Laliga hari yaye ni abakinyi beza cyane gose ku mpande zose ari ku ruhande rwa Kylian Mbappe no mukinyi novuga ko kugeza nk'aka kanya par exemple nko mu nkino ndo maze gukina muri Laliga afise ration y'ibitsindo novuga muri rusangi mu amoyene ku gitsinda nako kuri match bafise igitsindo na nibice bigira kuri 17 numwe mu bakinyije kugeza kano kanya mbambona yitwa unstoppable muri club ya nako muri Laliga Santander. Siwo gusa hari nabandi bakinyira uvuga ko bafise byinshi bakoze tutobasiga hanze cyangwa tubasiga inyuma. Par exemple gerageje nko kuraba nk'iki gisore ca Eta Eyong turibuka gitsinda n'igitsindo ku rukino bahuye na equipe ya Real Madrid. Eta Eyong nawe numwe mu bakinyi bameze neza cyane gose muri equipe ya Levante. Bariko baratsinda cyane gose nubwo equipe ibitsinzwe ubona ko wewe Eta aba yaje kugira ngo afashe club kugira gute gutahukana amanota 3 nubwo rimwe na rimwe bikunze kugira gute kubagora. Numukinyi mwiza numukinyi akina ibintu bimeze neza cyane gose numukinyi yitanga numukinyi ubona ko ibintu byinshi cyane gose bariko arabikora ariko nibaza ko equipe yiwe ni na performance za club yiwe uko batatsinda mu match atandukanye rimwe mu bintu bishobora kumutangira kandi kanatsinda nawe nyine ugiye kuraba mu busatirizi kuri nimero 9 ukunze gusanga imipira kunze kuranka ari na miki kandi akunze no kumara inkino ubwo rero je no musore n'umugabo nozana mugabo nkamuzana n'inyuma ya Kylian Mbappe hari yandi mazina nashobora kuzana nk'umukinyi yitwa Pedri Gonzalez. Pedri Gonzalez wa FC Barcelona n'umukinyi mwiza n'umukinyi akiri ibintu bisa neza cyane kabisa ugerageje kuraba mu kibuga heko nibaza ko beshi bibuka ivyo yagiye rakora munafasha ngira ngo nk'uburorero bugiye butandukanye ubwo muza kwa mwibuka kugira ngo munafashe ntibave binagorana simave mbesha abantu no kuvuga ko ni Pedri Gonzalez uravye imikinire yiwe ndetse na match akwereka mu kibuga ni wa mugabo akwereka novuga ngo ibintu bisukuye bisa neza ayoboye Barcelona hagati mu kibuga muri kuno kwezi kwa 9 muri equipe ya FC Barcelona match bakinyura bona ko byari ibintu bimeze neza cyane gose kubera ko nka match novuga ko hajya baheruka kuganya match ya Jari yari match banganije na Rayo Vallecano imbere ko baje muri treve international hari mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 9 FC Barcelona bakinye match ya Getafe batsinda ibitsindo 3 ku busa. Iyi match ya Getafe ni hweze wa mugabo twazana muri rwa rutonde yitwa Pedri Gonzalez nkiweza nkaraba eske uyu mugabo we ku ruhande rwe yari yakoze iki kugira ngo equipe yitwa FC Barcelona itsinde runo rukino. Ugerageje kuraba uruhara rwa Pedri Gonzalez muri kino kibuga uza gusanga numwe mu bakinyi bitwaye neza kurusha abandi kubera ko n'umukinyi agira kabiri yitwaye neza inyuma ubwo rero yitwaye neza tagitsinda yatsinze ata assist yatanze yitwaye neza aronka amanota agira ku 8 bice bitatu inyuma y'umugabo witwa Ferran Torres yarinjiye navuga ngo asubira ku minota 60 hajya yatsinze n'ibitsindo bigira kuri 2 Pedri Gonzalez acako umugabo witwa Dani Olmo yaratsinze igitsindo atanga na pass decisive ibi ni bimwe mu bintu nzanye gusa nk'icemezo ariko nibaza yuko baravye match bibuka uruhara rwa Pedri Gonzalez hagati mu kibuga yuko ari mu bagabo batumye club yari yarabuze umugabo witwa Lamine Yamal Rwanda sikona ko bitari ko birafunctiona cyane Rafinha ubona ko bitari ko birafunctiona cyane byatumye equipe FC Barcelona yitwara neza muri rukino kubera umugabo witwa Pedri Gonzalez none match bariko gukina vuba cyane yibukanye kandi Pedri Gonzalez numwe mu bagabo batumye equipe FC Barcelona iva imbere ya equipe ya Newcastle United muri Champions League hagati mu kibuga yarabayoboye urageregeje kuraba no muri Barcelona n'umukinnyi agira kabiri yitwaye neza nako agira gatatu yitwaye neza kurusha abandi nyuma y'umugabo bitwa Marcus Rashford na Joan Garcia bari banganije amanota Pedri Gonzalez yashaze rubwa gatatu umukinnyi yitwaye neza muri FC Barcelona Pedri Gonzalez match bahuye na equipe yitwa
ndiko mvuga ku bijanye na performance z'uno mugabo Pedri Gonzalez sinzi ko ndiko ndatevya kugira ngo ndabivemo bandanye ni sawa. Pedri Gonzalez kuri match bakinye na equipe ya Valence batsinda ibitsina bigira kuri 6 ku busa umugabo witwa Pedri yari mu kibuga nta gitsindo yatsinze nta assist yatanze ariko Pedri yabaye umukinyi agira kabiri mu bakinyi bose bari mu kibuga kwa Barcelona yashoboye kuronka amanota menshi mu rukino nyuma y'umugabo witwa Fermin Lopez yari yatsinze ibitsina bigira kuri 2 aronka amanota agira kuri 9 n'ibice navuga ngo bitanu ndavuga mu bakinyi bari batanguye mu kibuga uretse ko par exemple ugerageje nko kuraba mu bandi bakinyi bari batanguye hanze abagabo witwa Pedri Gonzalez yararushijwe na Rafinha yatsinze double yarushijwe na Robert Lewandowski mugabo aka kantu muze kuguma mukumviriza neza Yego. Pedri ntiyatsinze igitsindo ntiyatanze na assist n'imwe ariko yaruse amanota navuga ngo meza kandi nyuma y'abandi burya uwabaye MVP cyangwa muri match utagusanga nawe asa nk'umukino uvuga ngo akurikira inyuma y'uwo mukino Pedri Gonzalez duca tuza tukaraba match zindi zagiye zirakurikira za Pedri Gonzalez ubwo rero kubwanje kugeza kakanye ni umukinyi ari au top imbere y'abandi bose bakinyi bande ba FC Barcelona kubera ko niwe mukinyi uteranije nk'amanota bamaze kuronka muri zino nkino zigira kuri zingazi zitatu maze kuvuga yitwaye neza cyane gose muri zo kanatsinda kanatanga n'ibaro vyiza nubwo ibijanye n'ibitsinda tabitsinze kubera ko nimwe mu bagabo baba bari ndaza kubigira ko bijanye n'ibitsinda nta kibazo ndaza kubisobanura match bakinye na Rayo Vallecano banganye igitsindo kimwe ku kindi niyo match novuga ko kurando rwa FC Barcelona bakinyi benshi bagaragaye nk'abatitwaye neza kanatsinda banaronka n'amanota mabi amanota benshi na 6 n'ibice 9 n'ibice 7 na Pedri Gonzalez yabayemwo uretse ko yarushijwe n'umugabo witwa Flakide yewe n'umugabo witwa Lamine Yamal ndetse ugerageje kuraba izindi match bagiye barakina mu kwezi kwa 9 burya ni nkizi indi match bakinye mu kwezi kwa 9 ni match bahuye na nizi nyene nizi ndetse iyi match murantunga nzanyemwo ya Rayo Vallecano siyo mu kwa 9 niyo mu kwa 8 ariko iyi match ya Valence ya 6 kubusa match ya Newcastle United nako kwa rondeho mu kwa 8 yo mu kwa 9 ni mu kwezi kwa 9 ni kwa 9 muri September ni mu kwa 9 n'ivyo kwezi kwa 9 uko 8 yabaye n'umugabo witwa Villarreal yabaye n'umugabo wa Villarreal no uyu munyafrika w'umunya Cote d'Ivoire niwe yabaye mu kwezi kwa 8 wa Villarreal Nicolas Pepe baza ko twigeze no kuganira ko cyane ubwo rero n'izino nkino zigira kuri zitatu zakinywe muri Laliga iyi match Newcastle United nitwigaruka kubera ko yari muri Champions League ni match ya Valence ni match ya Getafe nizi mu bisanzwe nizi zigira kuri zibiri zimaze gukinwa muri Laliga ubwo je kubwanje ngirageje kuraba muri kano kanya Pedri Gonzalez rimwe mu bakinyi bitwaye neza cyane gose muri ryo cyane ibintu bijanye n'ibitsino je no bimuhara ko kubera ko ubu mwino Miss Pedri ariko akina asa no gusubira inyuma nk'umufonsis akirana na De Jong canke n'uwundi nk'aba pivot bisha abakase double pivot canke double cassé ubwo rero je kubijanye n'ibitsindo sino muharura cyane gose ngo yakoze ibi nibi ariko mugabo numwe mu bakinyi bitwaye neza cyane gose muri rino higanwa mugabo nubwo biruko sishobora kumushira imbere ya wa mukinyi yitwa Kylian Mbappe rutine yatsinda ibitsindo agatanga assist nubwo bimwe novuga ngo vyari penalty ariko akaba numwe mu bakinyi bagize uruharo rudasanzwe mu mikinire ya club yitwa Real Madrid je kubwa Jiro Pedri Gonzalez no muzana imbere y'umugabo yitwa Eta Young ariko n'ubundi nkaza novuga ngo urana ni ariyo Etane Young ariyo witwa K. Mbappe witwa Pablo Fomar wa Real Betis ariyo witwa Vargas tutibagina Pedri Gonzalez nyene cyane hanyuma kagaruka ku mugabo witwa Vargas uno muhungu wa equipe ya Sevilla Vargas wa equipe ya FC Sevilla FC Sevilla nawe nyine numwe mu migwi ibona ko muri kino gihe ibyawo bigoye cyane gusa ariko witwara neza muri ano mahiganwa ya Laliga ariko mugabo nimwe muri equipe novuga ko yigeze kugira amateka adasanzwe muri Laliga nibaza ko abantu batovyirengagiza nimeze neza niba twumva Sevilla itari Sevilla si equipe yatwaye ibikombe bishike kuri bitatu yikurikiranya vya Europa League ari kumwe na nayo Meruna hari egarite y'ubwo Sevilla urumva bava muri Champions League hari abantu bakoze bavuga ngo mengo bikwiye muri Champions League ngo bigiye muri Europa League mu bikombe vyabo cyane ugerageje kuraba no mugabo yitwa Vargas wa equipe ya Sevilla Vargas match baheruka gukina baratsinzwe ni match bakinye ryari hari hirya yejo batsindwa na equipe ya Villarreal bitsindo 2-1 mugabo yitwa Vargas ipe yabo hariya
ya Sevilla ntiri mu kibanza banashaka ganira n'ikibanza bari n'ahantu kure ikibanza ca 12 Vargas yarinjiye mu kibuga asubiriye ku munota 59 w'urukino kubera naho nyine ivurika ry'umugabo witwa Zanuzaje nta byinshi no muvuga ko mugabo yabaye umwe mu bakinnyi uvuga ko barose amanota meza muri no rukino nubwo atuza no muri batanu ba mbere match igira kabiri nayo nyine si match navuga ko yakinye ibintu biteye ubwoba cyane gose ni match bakinnye batsinda equipe ya Alaves Deportiva ni match ugerageje kuraba Ruben Vargas nivyo yatsinda igisindo ku munota wa 10 gusa w'urukino namwe bakinnyi nivyo banitwaye neza no muri go kubera ko yarose amanota agera kuri 7 n'ibice bitanu kanatse nane wa mbere yanagwitwayemo neza muri go ku ruhande rwa equipe ya Sevilla na match igira gatatu bagi barakina n'izindi zigiye zitandukanye navuga ko bakinye mu kwezi kwa 9 kanatse n'inkizi zitatu indi match bakinye mu kwezi kwa 9 ni match bakinye na equipe ya Elche banganye ibisindo bigira kuri 2 ku bindi umugabo witwa Vargas niwe mukinnyi yatanze asite kanatse nane umugabo ya rose amanota menshi kurusha abantu ugerageje kuraba muri equipe yiwe nibe equipe yiwe irimo ukarabona ko numwe mu bagabo bitwa neza gose muri equipe ya FC Sevilla rero nawe nyine umwe mu bakinnyi bitwa neza cyane gose mugabo Jacob Bajesha ndamuzana inyuma ya K.Mbappe Pedri Gonzalez eta Young chanza kundi mukinnyi yitwa Fernand uno mukinnyi asanzwe akina equipe ya Real Betis Fernand numwe mu bagabo gerageje kuraba kugeza kano kanya muri Laliga ikintu cyambere gikunze kumugora n'ikintu kijanye n'amapasi kubera ko hageze gusanga numwe mu bakinnyi kwijana uza gusanga bafite amanota atari menshi muri no rutonde mu bakinnyi bazi gutanga amapasi ashika afite amanota 65 ubona ko azi inyuma y'umugabo witwa Young ariko gerageje kuraba kubindi bitandukanye nka cyane nk'ikintu asanzwe arusha abana bakinnyi bagiye batandukanye n'ikintu kijanye na dribble uretse Pedri Gonzalez na Kylian Mbappe nta mukinnyi numwe amurusha kubijanye na manota afise ku vya dribble numwe mu bagabo bafise dribble nziza mu kibuga numwe mu bagabo bona ko ibintu bakina babimetriza kandi kanatsinda novuga ko numwe mu bagabo bafise physique imeze neza cyane gose muri kano kanya bakiri ibintu bimeze neza cyane no kwigwana namugaruka ko cyane mugabo no muzana kanatsinda n'imbere y'ino mugabo witwa Vargas ko bwanje umwengo utanga amahirwe yo kubona bizotonda no mugabo witwa Kylian Mbappe imbere hakaza Pedri Gonzalez bwa kabiri hakaza mugabo witwa Pablo Fornar no wanyuma akenera Real Betis bwa gatatu gacaza umugabo witwa Vargas akaza eta Young Houston abakinnyi bamaze kurikora bumva Ethan Young wa Levante, Kylian Mbappe wa Real Madrid, Pablo Fornar wa Real Betis na Vargas wa Sevilla hamwe na Pedri Gonzalez. Performance abakinnyi bose warazibonye, warazumvirije, waragize iki, waraziravye, warabisomye. Hano hantu nawe uraza kutondeka abakinnyi post yayo batakora nda akwiye kana Agashimwe kwezi kw'icenda uze kutubwira na class nabaye ngombwa Agashimwe kuba ukerekeza he canke rino Laliga ni yagenda ikoresha no vuga ngo mu nzira nziza atakwiba canke tabiriya Agashimwe kaza kuba gatahira ku mukinyi azukizina giyande abakintu vuga ati bava mu migwi igira kuri 5 itandukanye hari muri Laliga bose usanga hari ivyo bagiye barakora vyagiye barafasha imigwi yabo bikomeye cyane kanatsinda ubona yuko bagiye kuba banatogwa baje mu bakinyi bazotoramo umwe azoja kuranga kukwezi kw'icenda mu igano rya Laliga ariko ngarutse ku bakinyi cyane imigwi yabo isanzwe inavugira bivanye n'ikibanza ciza irimo canke n'amanota meza basanzwe banafise uzuza gusanga ari abakinyi bava muri no migwi ya FC Barcelona ndetse na Real Madrid kuko ni nabo bakinyi umugwi umufata ikibanza ca mbere ndugafata ca kabiri ndavuga Real Madrid mugabo ni kibanza ca mbere mugihe umugwi wa kabiri usanga ari FC Barcelona novuga ati rero ico ca mbere je kubwanje numva ko noshingira kuko nimba bashobora kuraba ko waranze higanwa barabico wakoze nico wafashije umugwi wawe umaze kuba rero uva muri wa mugwi novuga ati mu mugwi wa Real Madrid ufata ikibanza ca mbere bakumva yuko umukinyi wenyene yumva yotogwa mu bakinyi baranze ukwezi kw'icenda yoba Kylian Mbappe roti nuko kugira Real Madrid igeraho hantu mu kibanza ca mbere nuko Mbappe afise ivyo yakozemo kandi binini cyane FC Barcelona mu gihe ufata ikibanza ca kabiri kugira ngo baze bagutore wewe nk'umukinyi wigenjeje neza wakoze vyiza bararaba n'ivyo umugwi wawe wawufashije n'ahantu wo bugeze vyotuma ubona ko wa mugwi wa kabiri wa FC Barcelona ufata ikibanza ca kabiri mu gihe wa mbere Real Madrid kugira uronke ico kibanza ca kabiri bafise abakinyi benshi babikoze ariko hari umwe agaragara gusumba abandi yakoze byinshi cyane gusumba ariwe banatoyemwo azoze kwisanga muri babakinyi bakoze neza muri uko kwezi kw'icenda usanga ari Pedri Gonzalez ico nico kintu ca mbere coco noza gushingirako cotuma mbona ati
kugira numve ko no je kubwanje no guhitisha nkagutora nk'umukinyi waranze uko kwezi nuko kwanza ubwa mbere na mbere ndabo mugwi wawe ahantu hagaze n'ikibanzo ugezemo ubwa mbere na mbere turagaruka kuri no mukinyi ndavuga nka K.Mbappe roti novuga ati mugwi ufata ikibanzo ca mbere wa Real Madrid ibintu yakoze mu kwezi kw'icenda uzusanga mu nkino zigira kuri zingahe inkino zigira kuri zitatu bagishoboye gukina mu kwezi kw'icenda bahura na Real Sociedad usanga yatsinze igitsindo yongera atanga na assist mu bitsindo bibiri vyagiye kugaragara imbere no kino aronka amanota agera ku 8 n'ibice 2 urumva ivyo ni biharo bitari bibi yatowe nka home match kandi kanatsinda baraza mu kwezi nyene kw'icenda bahura n'umugwi wa Espanyol Barcelona igihe bakina n'umugwi wa Espanyol Barcelona Mbappe nyene yaraje atsinda igitsindo ciwe mu bitsindo bibiri mu Real Madrid waronse novuga ati Mbappe agaruka kandi aronka amanota agera kuri 8 ivyo byose ni biharuro vyiza novuga ati byakozwe na K.Mbappe roti baraza ku munsi novuga ati wa kabiri mbatero no wa kabiri hariya bakinye ku munsi wa kabiri bahura n'umugwi wa Levante Mbappe yatsinze nk'ibitsindo bigera kuri 2 mu bitsindo 4 umugwi wa Real Madrid watsinze n'ivyo Medi match agiye gutogwa Vinicius Junior we yatsinze igitsindo yongera atangana assist ariko Mbappe ku bitsindo 2 vyiwe kimwe cabaye ca penalty mu gihe kandi Mbappe nyene yajaronka amanota 8 n'ibice 7 urumva yo yose namwe mu manota ngaruka nkabona yuko avugira K.Mbappe roti mu gihe Pedri Gonzalez nyene muku kwezi kw'icenda bo bamaze gukina inkino zigera kuri 2 no musi nibaza gukina urukino rwa gatatu urukino rwa mbere Pedri Gonzalez FC Barcelona bahura n'umugwi wa Valencia batsinze n'ibitsindo bigera kuri 6 Pedri Gonzalez yabaye umukinyi mwiza wo hagati mu kibuga ariko kandi aronka n'amanota 8 n'igice kimwe urumva agenda hari ukuntu agenda arababana mu manota na K.Mbappe roti we Mbappe yaronse amanota 8 n'ibice 4 mu gihe Pedri Gonzalez yaronse amanota 8 n'igice kimwe tugaruka kuri wa mugwi ufata ikibanza ca kangahe Pedri Gonzalez FC Barcelona bahura na Getafe Pedri Gonzalez umugwi wa FC Barcelona watsinze ibitsindo bigera kuri 3 ku buso umugwi wa Getafe Pedri Gonzalez aza kuronka amanota 8 n'ibice bigera kuri 3 urumva yose n'amanota aza kuvugira Pedri Gonzalez kandi kanatsinda turanarinde n'ukino guno munsi gwa Real Oviedo turabukuntu aza kuba nitwara ariko muri izo nkino zose zigera kuri 3 kuri Mbappe roti we hari nizo yagera bamwe Omedi match n'ibitsindo bigera kuri 2 ivyo byose ni ibintu binyereka ko ibiharo vya K.Mbappe roti bisa nkaho biri imbere kuri Pedri Gonzalez nuko twagaruka kuri Eta Eyongo no mukinyi wa Levante nawe nyine uza gusanga mu nkino zigera kuri 3 yakinye mu kwezi kw'icenda ukino rwa mbere bahura na Real Betis yatsinze n'igitsindo mu gihe urukino rwarangiye banganyije ibitsindo 2 ku bindi aza kuronka amanota 7 n'ibice 4 kuri kino bahura na Girona Eta Eyongo yagiye gutsina mu igitsindo yongera atangana assist mu bitsindo 4 batsinze no mugwi wa Girona aza kuronka amanota agera kuri 8 kuri kino rwa Levante baza gutsindwa no mugwi wa Real Madrid ibitsindo bigira kuri 4 kuri kimwe catsinzwe nuno Eta Eyongo nyene yaje kuronka amanota agira kuri 8 urumva nawe nyene ibiharosi bibi ariko amanota yiwe hari ukuntu ari munsi yayo manota K.Mbappe roti yagiye araronka ahubwo no kuvuga bino biba bivana n'ukuntu umukinyi nivyo yitwaye ku giti ciwe ariko kandi bagaca baraba eske muri club uruhara rwiwe mu vyo bakije kubera ko ushobora gutsinda ibitsino nagenda kubisha twagiye turaca ku mugabo witwa Pedri Gonzalez ukaraba match bariko barakina hari match ubona ko wasanga nka Daniel Mo yatsinze igitsindo canke se yatanze assist ugasanga Pedri Gonzalez amurusha amanota canke Pedri ugasanga ari ngaho arusha amanota bakinyi batsinze ibitsindo rero hari gihe baraba umukinyi ivyo yakinye mugabo bagaca bihweza eske uruhara rwiwe nivyo yatsinze mugabo uruhara rwiwe mu kibuga gwabaye uruhi kugira ngo ekipe yiwize gutsinda ino match apana gutsinda gusa uruhara rwiwe gwabaye uruhi kugira ngo ekipe itsinde match nizera yuko uruhara rw'umukinyi rwafise n'ishusho rusangiye kuri aya manota yageraronka nco gituma n'amanota twagiye turanayaca ko kugira ngo bumve n'amanota yaronse kugira bashoboye kumva n'uruhara rwiwe rwacoye kugaragara mu kibuga kuko maze kugira impact ishobora kugufasha kuronka amanota agera kuri 8 nizera ko ayo n'amanota meza cyane ku buryo nimba haba havuyemo Omedi match abagusumba ibice cyangwa ugasanga mu gihe waronse 8 wafise 9 hari naho usanga waronse 8 we gusanga uwa mbere yabaye Omedi match yaronse amanota agera ku 8 ibice 4 canke 5 ugasanga agusumbije ibice gusa novuga ati rero nco gituma nagenda garuka ku manota kugira ngo amanota neza kugaragaza impact umukinya ashobora kugaragaza muri urwo rubuga mu kibuga hagati muri urwo rukino Ruben Vargas wa Sevilla nawe nyine uza gusanga mu nkino yakinye muri kwezi kw'icenda bakina na Elche banganyije ibitsindo 2 ku bindi aza kuronkamo assist muri ivyo bitsindo 2 bashoboye gutsinda n'amanota 7 n'igice kimwe baza gukina na Alaves yarose ikarata y'umuhondo ivyo byose biri mu bintu bishobora kugukura mu rutonde ayo n'amakosa ushobora kuba warakoze mu gihe bagenza uza gusanga ari abantu bera hariya nivyo bagiye gutsinda ibitsindo 2 batsinda umugwi wa Alaves yaronse mu igitsindo kimwe aronka amanota 7 n'ibice 5 ako yarose mu ikarata y'umuhondo Sevilla bakina na Villarreal yabatsinze Sevilla batsinda ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe barose igitsindo kimwe nta ruhara na rumwe yagize agira muri ico gitsindo kimwe aza kuronka amanota 6 n'ibice bigira kuri 8 je muri rusange irenge yageje kuri amanota bagiye bararonka
na impact bagiye bagaragaza mu kibuga ndetse n'amanota ubwa mbere na mbere impact ndarekwa nano manota bagiye bararonka kuko hari n'inkino zimwe ushobora gusanga uwo utashoboye kuronka uburyo bwo kuziraba ariko statistike zo nyene zizaza zikakwereka ati umukinyi yitwaye uburyo bumeze uko canke yakoze igikorwa kingana uko novuga ati muri bose nonge nkashamwe n'uruhara rw'umugwi ahantu wo buhagaze muri Laliga n'amanota bo bafise ndabona ngo K.Mbappe roti ndamufata nk'umukinyi agiye kuba natsindira kano Agashimwe ko umukinyi yaranze ko Ukwezi kw'icenda ariko ni mugiye kandi tukirinde na Pedro Gonzalez impact aza kugaragaza ku rukino rw'uno munsi baza gukina n'umugwi wa Real Oviedo. Ni mugiye kandi kubamenyeza novuga naho kugeza muri kano kanya novuga ngo bo bateze ko abanyeza kuri batatu bashobora kuzotoramo umukinyi novuga nako mumereza umwe yashuye kuba yigenza neza kuruta abandi bamenyeza novuga ngo muri Laliga wa mbere azuka izina rya Xabi Alonso novuga ngo asangwa ameza ino equipe yitwa Real Madrid mu nkino kuri saa turuva ko amaze kubatsinda wanashaka inkino kuri saa zose muri rusangi bazana uwitwa Afrique novuga ngo wino equipe yitwa FC Barcelona nawe akameza novuga ngo ameze no equipe FC Barcelona no mutagi ameze no FC Barcelona bazana no mu meza novuga ngo azukiza rya Eder Sarabia nabasangwa mu meza novuga ngo wino equipe yitwa Elche abameza cyo kuri batatu Patrick nibo batatu novuga ngo bagiko bashira imbere babashitse kuri podium bavuga ati mbega ni Hans Flick mbega no wizukiza rya Xabi Alonso canke n'uwitwa Eder Sarabia sangwa meza ino equipe novuga ngo ya Elche nibo meza batatu bashizeho bashobora kuzogerageza kuba baraba umwe mu meza novuga ngo yoba